mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro twabateguriye co kuri uyu wa 24 ruheshi, mwagiteguriwe na Liliane Nindereye afatanije na Dismas Bizoza na Rugema Michel. Twongeye kandi kubibutsa ko mushobora gukurikirana ibiganiro vyacu kuri YouTube, kuri Facebook na Twitter. Tubahaye ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuri iyi ndwi turatangura urukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kuva mu kwezi kwa Gitugutu 1993. Twoshoka twibutsa ko naryo ryahitanye abantu benshi kuva Burundi bwiswe iryo zina, ariko na cane rikaba ari naryo ryonyene rimaze kwemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Iki cemezo tugisanga mu ikete umunyamabanga mukuru wa ONU yandikiye umukuru w'inama nkuru y'umutekano ya ONU ariyo Conseil de Sécurité kwigenekerezo rya 25 Mukakaro mu mwaka w'1996. Akaba yamwandikiye amushikiriza icese icegeranyo c'umugwi mpuzamakungu ari nawo wagenywe na ONU kugira ngo utohoze ubwicanyi bwabaye mu Burundi kuva kuwa 21 Gitugutu 1993. Twoshoka kandi twibutsa ariko ko naho ingingo y'196 y'ico cegeranyo itomora ko hategerezwa gushingwa sentare mpanavyaha yo guhasha bene gukora iryo shano, ntiyigeze ishirwa mu ngiro. Bimwe mu vyatumye bikaba vyavuye ku butegetsi bwari buhari ico gihe, ubwo nabwo bukaba butari bwiyadukije, bwari bufise iyo bwazananye nk'uko bwateguwe mu kudahana ntangere kwaranze intwaro ya Petero Buyoya ari nayo yabubanjirije. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Duhere ku muzo w'uwo mugambwe wahavuye ukora ishano ari wo Sahwanya Frodebu. Nk'uko twabibemereye, ni ngombwa ko twibukiriza ko amamoko y'ihonyabwoko rihama abatutsi mu Burundi ari ubu umugambwe w'abakozi b'u Burundi. Na Sahwanya Frodebu rero niko biri. Ijo guherako nuko abakuru bashinze uwo mugambwe wakoze barubaye Sahwanya Frodebu mu vya politiki umuntu yovuga ko wonkejwe kw'ibere ry'umuvyeyi wa mwene iyo mirwi mu karere. Uwo nawe akaba ari intwaro zari zirongoye u Rwanda kuva rutwarwa na Kayibanda Gregoire, no kuvuga kuva mu 1961 hamwe rero n'igihe rurongorewe na Juvenal Habyarimana, ni kuvuga kuva mu 1973. Tukiri ngaha, umuntu ntiyogenda atamenyesheje abatabizi canke yibutse abavyibagiye canke abavyibagiza ko ari kubera ayonswe muri iryo bere ritari ryo yatumye mu mwaka w'1992 Melchior Ndadaye abaye umwe mu batanguje Sahwanya Frodebu mu nama y'ishirahamwe rirwanira agateka kazina muntu rigiteka asanzwe ari mu baritanguje, yahakanye ko bafata ingingo yo gutera ivyatsi leta ya Juvenal Habyarimana yari kirasasika inganda z'abatutsi bo mu muryango w'abagorwe. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kubira bene gushinga Sahwanya Frodebu nyene, dusubire kwibutsa ko baba abahisi Melchior Ndadaye, Cyprien Ntaryamira canke Ponsier Karibwami, baba Sylvestre Ntibantunganya canke Leonce Ngendakumana, bose bigishijwe mu Rwanda. Aha ntitwokwibagira umuhisi François Ngeze bari kumwe, akaba ariko wewe yari yahavuye akikubita agashi akavavanura n'uwo mugambwe, kandi akaba atakindi yawuviriyemwo atari kubera yari azi ko ufise umugambi w'ubwicanyi. Ibi ntawe utavyibuka mu bantu bari baciye ubwenge mu mwaka w'1993, aho uwo muhisi François Ngeze yama ariko aramenyesha mu makoraniro yariko araba mu gihugu cose gushika mu mpera za Rusama mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'inshinga amateka. Uwo François Ngeze rero akaba atasiba kwibutsa ko yahoranye na bene gushinga Sahwanya Frodebu, ariko ko yaruhiye kuba iyo nkora ko kubera amacakubiri y'ubwoko abaranga.
Sahwanya Frodebu yemerewe gukorera ku mugaragaro muri mukakaro mu 1992 ariko wabaye ukivuka uvukana ikibi. Ivyo tubisanga mu gitabo casohowe n'umugambwe w'abadasigana iprona mu 1993 kikaba kirimwo urutonde rw'ivyaha vy'agacamutwe Frodebu yaje yakoze ata n'umwaka umwe uheze igiye ahabona. Bimwe muri ivyo bikaba biteye n'isoni. Umviriza namwe nk'abagabo batatu bavukana barengeye kuri se abavyara bagahuragura bakarambikako n'ikibando ngo ni kubera aramukanije iprona. Hari aho abanywanyi ba Frodebu bahitanye umuntu bakamutema ku ntoke zitatu ngo ni kubera yazikoresheje mu kugira indamukanyo ya iprona. Mu ntara ya Rutana umunyamabanga wa Frodebu abaye umuhisi Ponsier Karibwami yanse gutanguza ikoraniro ngo batamanuye idarapo ry'ubumwe ryari rihari. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Kubera Sahwanya Frodebu wakomeza wongereza amakosa ku yandi, umugambwe wa iprona warahevye urashingisha urubanza ku mugaragaro uritwarira Frodebu. Reka twumvirize uwari umukuru w'umugambwe iprona mu 1993 umuhisi Nicolas Mayugi. Nous avons toujours essayé de montrer à la population qu'une démocratie qui se baserait sur le divisionnisme, sur les ethnies, ne peut pas aboutir. Nous avons même au cours de ces campagnes dénoncé le divisionnisme que nous sentions rampant, notamment à l'intérieur du parti Frodebu. Nous l'avons dénoncé publiquement. Kubatumva igifaransa agize ati twebwe twamye twerekana ntaryo abanyagihugu ko intwaro yo kwita ko ari rusangi mugaba ari kikaba ishingiye ku macakubiri y'amoko ko ataho yogenda ishitse. Mbere muri iyi myamamazo twaraneguye turanashengeza amacakubiri aza yiyorobeka nk'ayinyegeje mu mugambwe Frodebu twarayadomye ku rutoke ku mugaragaro. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ibimenyetso vy'uko intwaro yofata ingingo zitegekanywe n'ibwirizwa rigenga imigambwe ivyagumye vyiyongereza. Nk'akarorero mw'ikoraniro bagiriye mu Kamenge abanywanyi ba Sahwanya Frodebu barahitanye abajandarume babiri mu bari baje kubacungerera umutekano, babaka inkoho, babambura umwambaro wabo w'akazi, babakubita bari uko baremwe basigara intere. Nk'uko bimenyeshwa n'abari begereye ubutegetsi ico gihe, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yiteguriye gufata ingingo ibereye. Iyo nayo ikaba yari iyo gufuta burundu uwo mugambwe canke n'imiburiburi akawuhagarika kumara ikiringo c'amezi ategekanywa n'amategeko. Uko ariko isiko vyagenze. Wararongoye Burundi ico gihe abaye Pierre Buyoya akaba yoba yarabihakanye hishimikijwe ko vyotera umutekano muke. Ariko nk'uko bayamaze bati barindambi ntiyengerwa, ivyo ntivyabujije ko mu kwezi kwa Gitugutu k'uwo mwaka nyene Sahwanya aho kubumbatira umutekano yawuhungabanije inyakuwuhungabanya. Sahwanya Frodebu aho imariye guhonyangira ibwirizwa rigenga imigambwe igataka ikabiraramangana hakurikiye ibintu bidasanzwe. Mu ntango z'uwo mwaka w'1993 haragize iminsi mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge hibonekeza imivyimba myinshi y'ubuyabu mu mabarabara y'iyo quartier. Niko nta kinyamakuru c'uwo mugambwe canke indongozi ya Frodebu yagiye ahabona ngo ivyemange ko ari Sahwanya yabiraritse. Hari imvuga ariko yajizananye nako kamaramaza izanana mu gifura rikiza isobanutse. Havugwa ko ubuyabo babwica kubera bufise amazuru nk'abatutsi ngo bukunda amata nk'abatutsi. Wogira ibihari canke akijijanya umutima kuri iyo nyifato canke akibaza ko ari amayazi yo kwibuka ko iki kigereranyo c'akayabo n'umututsi cavuye kigaruka mbere kiza ahabona mu mwaka w'1995. Hari mw'ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'akazi w'ico gihe aho yariko atera ivyatsi abita amazina atari yabo bashaka akugirira nabi. Yavuze asaba ko ivyo kwita abantu iboro canke akayabo vyohagarara. Tukiri kuri iki caha co kwica ubuyabo mu gishingo c'abatutsi, mumenya kandi ko uko kwitiranya n'igikoko baziga guhonya ari imwe muri za ntumbero 10 zerekana ingene icaha c'ihonyabwoko gitegurwa
kuva mu ntango kugeza gishirwe mu ngiro, zimwe dukesha umunyamerika Gregory Stanton arizo The 10 Stages of Genocide. Ni ukuvuga ko nyene kurarikwa gukora iryo shano bamaze kumwumvisha ko atazoba yishe umuntu ahubwo azoba yishe igikoko kitagira akamaro, aca yumva ko atacaha azoba akoze. Bishoboka rero ko wararitse abanyakamenge ngo bice ubuyabu ngo kubera bwitwa ko ubusa n'abatutsi ari wari ahaye ategura abazoshira mu ngiro ubwicanyi bw'abo batutsi bwahavuye buba inyuma y'amezi nkangahe. Kuri ibi nyene vyo kwica ubuyabu mu Kamenge babuhora ko busa n'abatutsi data wanje, nk'uko bivugwa n'abazi kwihweza ibimenyetso vy'intambara zidakurikije amategeko guerre non conventionnelle, ngo birimwo mu vyerekana ko hari kiriko kirategurwa c'intambara. Bisigura rero ko imburi yari yabonetse iyo haba hari intwaro irazwi ishinga n'umutekano w'abanyagihugu. Tuzobigaruka ko mu biganiro bizokurikira. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muri iki kigabane naco twagomba turabe aho hatanguriye ikiringo c'amahinga abiri categekanywa n'itegeko rigenga amatora kugira ngo abitoza bagire imyamamazo. Sahwanya Frodebu yoba hari ivyo yavuze canke vyayicorotse vyerekana ko ishobora kuzohava ikora ibara, yavyifashe mwite? Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Igihe rero c'imyamamazo yemewe n'amategeko itanguriye ni kuvuga kuva kw'igenekerezo rya 16 gushika rya 29 Rusama mu 1993. Sahwanya Frodebu yajirangwa n'akagagazo, hanyuma uko iminsi yagira hera niko yaja iracishamwo amajambo n'ivyivugo muri ico gihe wamengo n'ivyo kwihagararako canke kwiyemeza bisanzwe kugira yereke umugambwe bahanganye iprona wari umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi ko itawukangwa. Atakindi kirenze ko birumvikana ko ibi atakabi kavyo. Ariko rero hari n'ukuntu kandi mu majambo yashikirijwe muri Sahwanya Frodebu muri ico gihe hibonekejemwo ayanoganza bimwe mu vyivugo bitabereye vyari bihitiye. Ivyo navyo hakaba haguma hagarukamwo umuriro canke ibijanye nawo, gususuruka, basusurutse, muzosusuruka n'ibindi nk'ivyo. Bashinga naye bapfasoni gwaruka nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano. Ndazi ko ariko niko ruvyino baririmba aho baciye hose. Iryo ni iterabwoba. Mbega iyo ngwano ga bazoza baporona basigaye bari kurusha irangana gutya, niyo baza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro, noza gutera iyo ngwano nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya, tumaze kuwuzimya tubaboha. Nk'uko muvyiyumviye ivyo nivyo Melchior Ndadaye wenyene ubwiwe yisohoreye mu kanwa ari mw'ikoraniro ryo kwiyamamaza mitingi mu Kayanza muri Rusaba 1993. Abatwumviriza bomenya ko abarundi bakurikira iyo myamamazo ataco bigeze binona ico gihe. Mugabo aho bukereye kabiri umukuru w'igihugu amaze kugandagurwa, tugasanga benshi mu batutsi bishwe n'imipanga batemwe mu mvura idahita, no kuvuga hejuru ku gutwi nyene izina kwa yanivo n'ugutwi. Abayoboke ba Sahwanya Frodebu bari bamaze amezi baririmba, n'utagira ubwenge yaciye avyibarira. Twavuye dusanga rero ko muri iryo jambo Melchior Ndadaye yashikirije mu Kayanza atagarukirije kuguhiga imiriro gusa, ahubwo yaranarengeje ko n'iciyumviro co kuboha abo yahigira kuboha nabo akaba barabatutsi, akabavuga acishije mu mvugo ifobetse ariko isobanutse neza kuri bene ijambo. Birumvikana kandi ko muri iryo jambo Melchior Ndadaye yari ashuhurira abahutu ku batutsi muti gute, naho abarundi bose bakwije ibisabwa n'amategeko ngo binjire mu migambwe ico gihe, no kuvuga bashitsa canke barenze imyaka 18 yo gutora, naho rero bari kuba binjiriye icarimwe muri iyo Frodebu yiwe ntibari gushika imiliyoni 2 n'igice, kuko bose bari miliyoni 2
355 n'ijana nk'uko tuvyibutswa na Professeur Melchior Mukuri muri kazindutsi yiwe Dictionnaire chronologique du Burundi volume 2 ku rupapuro rw'378. Igihe Ndadaye rero yavuga ko turi miliyoni zitanu ntiyari kavuga abanywanyi b'umugambwe wiwe, yari imvuga ifobetse ivuga abahutu babandi nyene iba parebehutu iba ubu yayivyaye ari nayo yavyara igisahwanya Frodebu yamye yitirira ko iharanira kugira hanyegezwe uwo mugambi wo guhonya abatutsi. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Mu gusozera igigabane c'ivyabanjirije ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kuva igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 twabonye ko habaye ukurikirane rw'ivyaha vyakozwe na Sahwanya Frodebu kenshi kandi ahenshi. Kuva ku mvugo ngereranyo ibangabanganya abatutsi n'utuyabo twahavuye twicwa ataco tuzira, hagakurikira kubahigira ko bazobohwa bagatemwa mu mvura idahita mbere bagaturirwa no mu mazu. Ivyo vyahavuye biva mu mvugo bija mu ngiro vyose atana kimwe kivuyemwo, yaba kubohwa, haba gutemwa imipanga mu mvura idahita n'ahandi, haba guturirirwa mu nzu nk'uko vyibonekeje kuri Isekibimba muri komine Butezi, Rutegama n'ahandi iryo shano ryabereyemwo. Vyaratohojwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU riraheza riravyemeza rikubitako n'ikidoto nk'uko tubisanga muri ca cegeranyo twababwira mu ntango, kikaba gifise numero S/1966/682. Ido nido ni mu biganiro bizokurikira. Turangije dukengurukira mwese mwakurikiranye ibiganiro vya Radio Cirimoso, naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze cane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.